dushaka ibiganiro biri seriye, dushaka ibintu bikozwe na AI, dushaka ibintu vy'amakomedi, dushaka ibintu bikabura mu vy'ukuri ibigumbagumba vy'umubiri wacu mu bijanye n'amasexe, ukasha usanga vraiment turiko turatakaza intumbero. Hahandi ejo umujene uzawumva ngo jewe baje kuramutsa mwese bakoze mudengesha yakurikirana ibiganiro byacu n'imisanzo ni Claudio Dorati mugomba kubana mu kiganiro banagamba banze mpamagara abantu batarakora kuri na Plateau mu nyeko mu bikore ibyo dukomeze kubana namwe umunsi ku munsi no munsi nka Claudio Dorati yabafitiye byinshi byiza uno munsi twagiriwe ko ryo kuronka umushitsi w'iteka umutumire umucoach mujene na development communautaire et personnel na studie Elise Venal muje nkunda kumva abantu benshi bitwa ba Elise ariko kajambo Elise kajambo Venal nta kari kumbega kuba gasobanura. Murakoze cyane Dorati, ku mazina yanje kubisanzwe nitwa Niyongabo Elise. Iyo Elise Venal novuga yuko ari izina ry'akazi, nayo Venal bisigura personne qui a de la chance, umuntu afite amahirwe. Jere nagendagira amahirwe mu buzima kuba ndiho ndabishimira Imana. Murakoze cyane Elise Venal badusigaye neza ko kajambo Venal gasigura umuntu agira amahirwe. Elise Venal mu buzima abantu bwese tubayemo ku isi tugira ubuzima burimo imibabaro iminezero kugira amahirwe cyane kuyavura. Elise Venal nk'urugendo rwawe rw'ubuzima umaze kumara ngakwisi kugera uno munsi ngamu kiganiro nibihe bintu bimaze kugushikira mu buzima bimwe biragukomeza bituma ubu wundi muntu kugira ngo buri muntu wese muri kano kanya ari muri iyo situation ashobore kumva yuko ivyo ari ibintu byashikira abantu bose. Nakaye nirihe jambo nyamukuru muri make ubwira nk'umuntu ugerageje kwa byakubaye ku buzima bwawe yo mwakira uno munsi ubuzima aho nawe asanzwe abaye. Murakoze cyane Dorati, ndagushimiye kuri ico kibazo umbajije nk'umumenyesha makuru. Ku vy'ukuri ubuzima bw'umuntu ni igitabo kinini nya uwari we wese ashobora kwandika canke no gusoma umwanya munini nya, ariko kandi hariho ubuzima buba privé n'ubuzima buba public. Uyu munsi bayeho ubuzima public mugabo hariho ubuzima private. Rero muri ico gihe umwe wese agenda mu vy'ukuri afise ubuzima aba yaraciyemwo kandi bwamusige isomo bwamwigishije ndetse uyu munsi bukaba bwaramugize uwo ari we. Yes. Elise Venal hari ibiganiro nkunda kumva bica ku marezo social ku maradio agiye atandukanye ugasanga nk'umuntu yabayeho nk'imyaka nka 50 kw'isi ugasanga yaravuze ijambo rimwe cy'amajambo abiri buri gihe abantu bamwibukirako akabubaka ndetse akanabafasha no guhagarara mu gihe bari mu bibazo cyane bari mu munezero. We nta kajambo wubitse ko kubaka ubuzima bw'abantu cyane ijambo ryo hindura ubuzima. Urakoze Dorati, umuntu agenda afise ibintu vyinshi aca muri vyinshi kandi agenda afise abantu yenspira iyo babishaka, afise abantu yigisha, abantu rukorana, je sais pas hamwe n'ibindi. Rero je nk'ijambo buri munsi ngenderako sinzi ko nabandi bashobora kuba bararikunze, ndafise ijambo nkunda guhereza ko ngo aro rantema jusqu'au rendement. Ni kuvuga yuko tugenda buhoro buhoro dugashikira umwimbo kubera yuko kenshi narabonye ko abajene turananirwa kubera ko turihuta cyane kandi ni nabyo uca usanga byabaye intambamye rimwe na rimwe kwa kuntu ubwira umujene ati usavingire umugambi runaka. Muri ico gihe iyo utagiye buhoro buhoro ngushikire umwimbo ukajampagurika ugasimbagurika uza kwisanga hariho ibintu washitse ko bitategezwa gushipako kubera ko wahubutse. Rero rimwe na rimwe umuntu afite byinshi yaciyemwo, afise ibyamuhinduriye ubuzima. Iyo rero abaye icitegerezo c'abandi, umuntu yensipira abandi, rimwe na rimwe uwo muntu yensupiye nawe arashobora kuvuga ati hari ico namukuye ko. Rero sinzi abadukurikirana ko hari ico bo bamaze kunyigirako kuko mvuze ngo urumva ngo nagize ibi unashitse kwibi ngo nkora biriya noba ndiko ndabesha pe, ariko wowe urazi ico woba waranyigiye ko. Merci beaucoup.
Elise Venal, jewe ikintu ca mbere nakwigiyeko kuko nakumwe igihe kirekire kumugaruka mu biganiro umwaka umwe nkabona uraheze n'ubundi nkabona uratashe. Ikintu nakwiyeho ca mbere co kuja n'abandi bantu, ikintu co kugira courage, kudacika intege, kugerageza kenshi gashoboka kugira ushike ku ntego yawe. Elise Venal uradushanga ijambo genda ubuzima bwa benshi haba ku bajene ndetse n'abageze mu zabukuru, ijambo ryo kuvuga ati ni ugutwara ibintu bukebuke. No mu migani y'ikirundi baravuga ati yihuse yavyaye ibihumye canke bukebuke nibwo rugendo. N'umunsi rero ushobora kuba uri mu bintu ukaba wumva umenga wabitwara cane kandi ivyo ni ivy'ukuri bidatwarika cane. Gerageza rero ugende bukebuke umenye yuko umunsi uri izina nahone uzogera ku ntsinzi maze ugakomeza kuryoherwa n'ubuzima. Elise Venal, rero tugushimire kuri iryo jambo dusangije, nibaza ko rigiye guhindura ubuzima bwa benshi. Imana iguhezagire. Murakoze cyane Delight, murakoze namwe mudahengeshanya no kudukurikirana, ariko tubibutsa uko kudukurikirana mu kuduha ibitekerezo muri komanteri canke nimba ibiganiro byacu bikunezereza, wibagirwe gufyona ngaho ku kamenyetso ka s'abone cyangwa subscribe kugira ngo tubane no mu biganiro, kubera yuko ugwaruka bw'uyu munsi ntabwo mu vy'ukuri Delight dushaka ibiganiro biri seriye, dushaka ibintu bikozwe na AI, dushaka ibintu vy'amakomedi, dushaka ibintu bikabura mu vy'ukuri ibigumbagumba vy'umubiri wacu mu bijanye n'amasexe, ukaca usanga vraiment turiko turatakaza intumbero. Hahandi ejo umujene uzawumva ngo jewe guverinema, jewe abavyeyi, jewe ba onkle n'abandi. Mu vy'ukuri turabe duhinduke, tubaho twategezwa kuba kandi dushigikirane. Mu vy'ukuri ntuzoshigikire umuntu yamaze kuva mu mubiri, canke wewe ureke ngo impano zawe canke amahera ufise n'ubutunzi bwawe ngo bubandanye bunyegejwe ahantu. No, ahubwo tubikoreshe dushigikirane kugira ngo noneho dushike ku mwimbu ushimishije. Merci beaucoup. Murakoze cyane Elise Venal, uravuze uti byo byiza tugiye turashigikirana tugihari, apana gushigikira umuntu yamaze kugenda atabibona. Niba umunsi rero ufise akantu watinye gukorera umuvandimwe wa mufukanyi wawe, nturindire ngo azapfe ngo uze ngo umushire ku bintu by'ikirenga tukikubona, gakora ubunyene kugira ngo azove mu no mubiri anagushimiye. Elise Venal, urakoze cyane bro. Murakoze cyane namwe kuba mwaduhamagaye, nizeye yuko n'ubutaha tuzobandanya dusangira ibi biganiro kuko ni intumbero twihaye. Mu vy'ukuri ntabwo duhembwa, turese ko uko ugenda uratanga, ariko sera rwa dola natire nawe ugenda uraronka, ugenda urahembwa mu buryo ubu canke buriya. Ushobora kuvuga ngo turiko turashaka aba subscribers, ariko siko biri, kubera ko ico ni igisubizo c'ivyo tuba twatanze. Merci beaucoup. Murakoze cyane.